Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi yatangaje ko bafise amasoko yo kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbere yaranavuze ko abo bihagiye ayo masoko aribo bafise uruhara runini ndetse yanabise abamenja mu gutuma igitoro kibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye vyose ntuze gucikwa. Nako kandi Perezida Ndayishimiye yibaza igituma Bateme muri kaminuza y'u Burundi yakuweho n'ukuntu ngo yari ifise ikimazi gikomeye. Vyose nivyo tugiye kubabwira muri ano makuru. Nkwaye ikaze rero aho uherereye hose uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, aho ukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu rero mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure muri rusange mwese bahekaze. Reka ano makuru yacu tutatangurire kuri no nkuru irabana n'ivy'igitoro. Perezida Ndayishimiye yita abamenja abarangura igitoro mu Burundi koko ngaribo batuma kibura. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yise abasanzwe bakora urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ko ari abamenja kuko ku bwa Perezida Ndayishimiye ngo nibo batuma ico gitoro kibura mu gihugu. Varisito Ndayishimiye ivyo akaba yarabitangarije mu kiganiro kiyagwa na Sebarundi aheruka gutanga himbaza imyaka datamaze ku butegetsi. Mw'ico kiganiro Perezida Varisito Ndayishimiye yagize ati ikibazo c'igitoro ni ikintu cugaye ku buryo gukorana n'abarwizatunga badafise umutima wo gukunda igihugu uba uriko ukorana n'abamenja mw'ijambo rimwe. Ati nkwereke ko nk'umuntu agenda akazana igitoro kiruzuye kiri harya i Dar es Salaam akavuga ati jewe nta wundi mpa atari uwiwanje, ukemera abantu bakabura igitoro neza ngo ndagiha amasitasiyo yanje gusa, none nk'uyo si umugesera? Tubamenyeshe ko igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu gisigaye ari nk'umuzi wibuye mu gihugu, aho kigize kirabonetse hibonekeza imirongo miremire y'imiduga igitondeye. Ubu inkwirikizi z'iryo gena ry'igitoro ziba ari nyinshi mu gihugu. Ibiciro vyo kwiyunguruza hagati mu gihugu vyaciye biduga ku rugero runini cane. Ibidandazwa bimwe bimwe bizanwa n'imiduga iva hagati mu gihugu vyaciye bizimba na vyone. Ubuheruka Ndayishimiye yari yasezeranije abarundi ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro amaze aca ashinga ishirahamwe rya leta Regideso risanzwe rijejwe gutanga amatara n'amazi mu gihugu, igikorwa co kurangura igitoro rikakizana mu Burundi. Varisito Ndayishimiye rero akabona ko ibi vyose vy'ibura ry'igitoro bikorwa namwe mu barwizatunga bishinze kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi, ariko bakaba badashira imvugo yabo mu ngiro nk'uko bari bavyemereye leta. Ni nako kandi hari umurwi w'abarwizatunga Ndayishimiye agiye guhasha muri iyi minsi. Abarwizatunga bivuga ko bari begereye cane Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu apfungiye mw'ibohero rikuru ry'Ingozi. Aya makuru nayo tukaza kuyagaruka ko vyose ntimpuze gucikwa. Mwibutse ufyonde sabone kugira ngo utoja ucikanwa nayo. Umukuru w'igihugu kandi Varisito Ndayishimiye aribaza igituma umugirwa wo kwakira abanyeshure bashasha binjiye muri kaminuza y'u Burundi benshi bazi nka Bateme wakuweho n'ukuntu ngo wari uryoshe ukuntu watunganywa ndetse ukanagirira ikimazi muri kazoza abanyeshure baba binjiye mw'iyo kaminuza. Ngirya Bateme yari iryoshe, ubatijwe muri kaminuza baba bagukuyemwo agakoko. Kugira ngo ube umuntu babanza kugukuramwo ivyiyumviro vy'ubwana, bavuze ngo umupwa ntiyiruka naho imvura yorwa. Hariho ababitahura nabi, ntibaba bavuze ngo ntiyugama, ni ukuvuga ko ari umuntu atagihugumbwa, atakijana n'abaja.
niko Perezida Ndayishimiye yavuze ku munsi ugira kabiri w'amasengesho yo guhimbaza imyaka 3 iheze atwara Uburundi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aragaruka akibuka ubwiwe nyene ko haje abantu babi bica bakababaza aho kubatiza nk'uko bisanzwe. Tubamenyeshe ko uyu mugirwa wo kubatiza abanyeshuri baba binjiye muri kaminuza y'u Burundi wahavuye ukurwaho burundu n'abarongoye iyo kaminuza kubera uyu mugirwa waza ukorwa nabi rimwe na rimwe abanyeshuri bashasha bagahohoterwa canke bakaburabuzwa mu bigo bitandukanye bigize iyo kaminuza. Ngibi rero ivyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaratangaje. Mu yandi makuru reka tubabwire yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yagize ati muze mwirinda ababatesha intumbero mwihaye. Bakaba ari bimwe mu bigize impanuro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yatekereye abariko barahiganirwa mu kibanza ca Miss Burundi uyu mwaka w'2023. Mw'ijambo ryiwe Angelina Ndayishimiye yagarutse kwihiganwa Miss Burundi aho ashikirije ko mu minsi iheze iryo higanwa kubera ukutahura neza hari ababona ko rijamwo abigeme bataye umurongo, ariko batanguye kubona ko ari ihiganwa rikomeye kandi ryiteka. Aha akaba yaciye asaba abari mw'iryo higanwa kutazomaramaza abaritunganya ndetse n'abarishigikira. Yongeye ati muze mwigumye tuzonezerwa no gutaha ubukwe bw'umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi w'akaranga. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagarutse kandi kuri politike ya leta yo gushigikira cane urwaruka mu kurushigikira imigambi y'iterambere. Aha yasavye abari mw'ihiganwa ndetse n'abamaze kurisezera ko boja hamwe maze bagakora imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Yashimiye kandi abatowe mw'ihiganwa riherutse ry'umwaka w'2022 aho yamenyesheje ko bashima kuba abahiganwe barashoboye gukora imigambi bari bashize imbere. Yagize ati kandi ndamaze kunywa ubuyi buryoshe cyane bakoze, ndamaze no kumva parufe imota neza bakoze. Yarangije ashimira ishirahamwe SS Enterprise rimaze imyaka 3 ritunganya iryo higanwa. Yongeye kandi ashimira abitabiriye iryo higanwa ndetse n'abitabiriye ubutumire bw'ibirori byo gucagura Miss Burundi uyu mwaka w'2023. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji n'ibijanye n'abamukerarugendo Marie Chantal Nijimbere nawe yuguruye ibirori. Yashimiye nawe nyene abitabiriye iryo higanwa, abatunganya iryo higanwa ndetse n'abarishigikira ahereye ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Yibukije kandi ko umwigeme mwiza aciye ubwenge w'akaranga ashoboye vyinshi harimo guserukira igihugu, ugushikana kuri akaranga k'igihugu no guteza imbere igihugu biciye mu migambi yiwe. Tubibutse ko ibirori vyo gutora umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi w'akaranga vyabereye i Bujumbura. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi muri politike ikomeye cyane yiko irakurikiranwa cyane kw'isi muri ibi bihe. Umushikiranganji w'Uburusiya yajejwe kwivuna abansi yabonetse kuri televiziyo akarera ingabo ziri kurwanira muri Ukraine. Amashusho yaciye kumbonesha kure y'Uburusiya Russia 24 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 2026 ruheshi umwaka w'2023 yerekanye umushikiranganji Sergei akarira abasirikare bari kurwanira ku butaka bwa Ukraine inyuma y'iminsi ibiri abacancuro bo mu murwi wa Wagner bagerageje gutembagaza ubutegetsi canke kugumuka ku butegetsi bwa Kremlin ariko mu nyuma bagatangaza ko bahagaritse ico gikorwa. Sergei akaba yabonetse ariko aragirisha inama abo basirikare akagaruka cyane kuvyo yagirijwe na Prigozhin arongoye umurwi w'abacancuro Wagner nk'uko vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru AFP. Prigozhin akaba yagiriza ingabo za leta gukora ibitero ku ngabo za Wagner ku wa gatanu uheze. Ibitero avuga ko vyahitanye abacacuro ba Wagner baba 50. Ku wa gatandatu rero akaba yatangaje ko abarwanyi biwe basubiye mu birindiro vyiwe mu gihe habura ibirometero 200 ngo bashikira umugwa mukuru Moscow inyuma yo kugirana ibiganiro vyihariye n'umukuru w'igihugu
wa Belarus Lukashenko, ariko bamwe bakaba babona ko bitoshoboka, mbere bamwe bakaba bavuga ko ari nk'ikinamico. Abantu benshi bakaba bibaza impamvu Putin adakuraho abayobozi badacana uwaka na Wagner, na cane cane umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Uburusiya hamwe n'umugaba mukuru wazo. Mumenya ko kandi abo barwanyi b'abacancuro Wagner bari mu bihugu bitandukanye nka Libya, Centrafrica, Mali n'ahandi. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 aba barwanyi ba Wagner barafashije Uburusiya gufata intara ya Crimea yahoze ari iya Ukraine bayomeka ku Burusiya. Ubushikiranganji bw'ikigega ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko uwo murwi w'abarwanyi b'abacancuro bazwi ko bacuditse n'Uburusiya ukoreshwa mu busuma bwo butari nka diyama, inzahabu n'ibindi bitandukanye. Fyonda subscribe canke sabone kuri we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya utari wafyondako. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV rero, Imana ibahezagire.